Atletico Madrid rukino ruvuga ruzonabera wanashaka ari ku kibuga ca novuga cha equipe ya Atletico Madrid ku kibuga citwa Riyad Metropolitano urukino ruvuga ruzoba rubaira ku kibuga rukino ruzovuga wanashaka abantu benshi bavuga ati urukino ruza kuba tunarindiriye rudasanzwe ruzoba muri no weekend n'urukino ruvuga rwe guhuza ama equipe ko arabiri yaba equipe ya Atletico Madrid nino equipe yitwa Real Madrid ugiye kuraba wanashaka no mu nkino zabo ziheruka ko zibahuza nuko ino equipe yitwa Atletico Madrid maze gutsinda inkino 33 mbanganya 33 hama equipe yitwa Real Madrid ikaba nayo imaze gutsinda inkino 118 n'urukino ruvuga rugiye ko ruhuza ama equipe nuvuga ngo kumakomeye akunda kora karirana agati witwa ndavuga Diego Simeone n'uwitwa Xabi Alonso bavuga ati no mutoza kwa turaba SK equipe yitwa Real Madrid kuba ishitse kuri no rukino rwa gatandatu beza ko bigenda gute n'urukino ruvuga abasore ugiye ko ruraba Atletico Madrid nino equipe yitwa Real Madrid abantu bavuga bati n'urukino ruvuga ngo ni derby nuvuga i Madrid giye kuri kiraba abantu beshe bavuga bati tukiza kuba turaba urukino ruvuga ngo ruza kwa rukomeye hagati ya ma equipe abiri Atletico Madrid nino equipe yitwa Real Madrid Houston mu rukino rudasanzwe kanatsinda benshi biteze cyane kubona ati mbese Real Madrid ihagaze gute mize gute kandi kanatsinda na benshi bifuza kubona ati abakinyi 11 batangura mu kibuga baza Xabi Alonso we ubwiye ku gite ciwe yemera ni bande kubera yuko mu rukino ruzomusaba gukoresha babakinyi abona ko yemera bashobora kuza bakamu umusaruro mwiza atari gwa rukino ruzomusaba kumanza gupima ngo nakameze ukungu nakabimeze gute muri rusange rero twiteze kubona abakinyi 11 Xabi Alonso yemera kanatsinda uno munsi umukino twovuga nkasa nk'uri mu mvune wenyene bigoye ko twoza tukamubona nuno Trent John Alexander Arnold niwe atazoba kuba hari kuri runo rukino ariko kandi abandi bose bazoba bahari twiteguye kubona ati babundi abakinyi Xabi Alonso yemera naba kandi baza kwabuza Trent Alexander-Arnold Antonio Rudiger Ferland n'uwitwa Pirate batasanzwe bazi ya kandi twiteguye no kunabona attack Xabi Alonso bwiwe yemera burya nabonye no ku munsi wejo hari umu journaliste nabonye amubaza ati attack twizeze kwizokina na Atletico de Madrid imeze neza azoba ari ya Vinicius Junior na Kylian Mbappé na Franco Mastatuna babwira ati reka turindire nihagira ku munsi urukino vuga ati rero nico gihe cyo kubona ati Xabi Alonso atake abona ko yizeye uza kumufasha imbere Atletico de Madrid ni Xabi Alonso bakicumi n'umwe abona ko beza cyane ashobora kuza gukoresha bakamufasha imbere y'urukino rukomeye yoba araba nuvuga ati muri rusangi nugo rukino uzotwereka Real Madrid nyezina imeze gute bivanye n'inkino kumure zigira kuri 6 imaze kirakina zitsinda benshi twubona yuko yego nivyo yazitsinda ariko ntiyari bwahure no wamugushora kuyiha challenge ariko kandi Atletico de Madrid twiteze yuko ari wamuguzuza guha challenge Real Madrid ndetse kanatsinda bafise nubwo bushobozi bwo gushora gutsinda umugwa wa Real Madrid rero muri rusangi ni rukino uzotwereka vyinshi kuri Real Madrid ni rukino uzotwereka nakazoza mbere wanashima kuri no mugwi wa Real Madrid urukino rwiza cyane gose hagati y'izi equipe zigira kuri zibiri ntari ninja mu kibuga ano rukino novuga ngo rufise abakinyi beza cyane gose rugiye gukinirwa kuri Riyad Metropolitano hagati ya equipe zibiri novuga ngo zifitanye amateka agiye atandukanye kandi ameze neza cyane gose navuga Real Madrid na equipe yitwa Atletico Madrid kubera ko par exemple nko muri kahise nibaza ko benshi bari ku match zikoma Komeza gira zirabahuza match ya Ligue des Champions finale bahuriyeyo kabiri equipe ya Madrid irabatsinda hari mu match menshi bagi barahura muri La Liga ukabona nyine ngo harimo akantu bavuga ngo agasa nagatuma equipe zigira kuri zibiri zihangana birenze gusa kwa kundi twabara twumva ngo bahanganiye gusa kuba mu mwanya mwiza muri La Liga ariko turavyumva neza ngo habayemo nakandi kantu kameze nko guhangana gukomeye na cyane ko umumenyereza ari kumwe na Atletico Madrid gihe cyose ibyo byaba ari wakiri kumwe na witwa Diego Simeone ndavuga ko ni rimwe mu nkino zigiye gukinirwa kuri Riyad Metropolitano ni kibuga cha Atletico Madrid hagira uzotangura igihe cy'isaha 10:15 ubona ko ni rimwe mu nkino novuga ngo rugiye guhuza equipe ya mbere muri La Liga na equipe iri hagati mu rutonde muri La Liga Santander ndavuga Real Madrid na Atletico Madrid ugiye kuraba mu nkino bamaze guhura cyangwa baheruka guhura mu nkino par exemple nka 58 baheruka guhura equipe ya Madrid yatsinze 26 Atletico batsinda 14 banganya inshuro zigira kuri 18 byumvikana kenshi gashoboka Atletico Madrid yisanga muganya n'umugwi wa Real Madrid kenshi gashoboka birakunze kuba aho Atletico Madrid inganya na equipe ya Real Madrid kubera bivako equipe uko ari zibiri ari ku ruhande rwa Atletico no ku ruhande rwa Real Madrid buri equipe ya yose novuga ngo igerageza buri gihe kurondera ukuntu novuga ngo inganya n'iyindi umugabo yitwa Xabi Alonso numugabo kugeza kano kanya je kubwanje mbona tarahura na challenges zitandukanye kubera ko hari ibintu
tukiriko turarondera kumukuramwo mugabo tutaramubonamo kubera ko ariko akina na equipe novuga ngo zitaratangura guhangana canke se ataratangura gukina na equipe bahanganira ibikombe bitandukanye muri La Liga. Je nemeza ngo nico gihe ca mbere cyo kuraba eske Xabi Alonso ashoboye iki mu byo gukina mu kibuga. Kandi ndetse ndanipfuza no kuraba Diego Simeone ari muri La Liga. Afisa abakinyi uvuga ngo bameze neza cyane gose nk'umugabo witwa Julian Alvarez muri equipe yiwe nubwo novuga ngo ariko aratakaza umugabo witwa Antoine Griezmann ariko ku muhande agiye gukina n'umugabo witwa Xabi Alonso nawe afise umukinyi ameze neza cyane gose witwa Kylian Mbappé ndetse na Vinicius Junior ariko araza na style de jeu bakina zisa n'izigomba gukompletana kubera ko burya hari style Real Madrid bahora bakina yakunda kugora Diego iyi style yo gukina ama counter attack iribiki hanyuma gacuca ku defender kandi ukabafisa n'aba defenseur beza bino bintu byakunze kugora umugabo witwa Diego Simeone yabakeneye yuko Real Madrid mufasha ikamera nk'iyuguruye urukino kugira ngo abakinyi biwe nabo baba babiri canke batatu baze kuronka aho baca kubera ko Atletico muri style de jeu bakina ni ya equipe ubona ngo naho baba babiri bariyemera bakaja guca muri defense y'abantu bane rero ubwo rero ndakeneye kuraba ni ibintu byinshi nkeneye kuraba ubwa mbere ndakeneye kuraba Xabi n'abakinya fisi hakeneye no kuraba eske style ya Xabi azanye ni style yose na Atletico Madrid n'izindi equipe zisanzwe zikina je ku do counter attack zikomeye kandi zifite abasatirizi beza ubwo rero je kubwa novuga ko niba mu nkino ziba ziryoshe cyane gose novuga ni rubo mu nkino niteze kubona byinshi bitandukanye kandi bimeze neza cyane gose mu komande zose twinjire neza mu kibuga naho canke urukino uvuga ngo rutekajwe kuno munsi na makipe abiri ko turavuga yaba equipe itwa Real Madrid imaze kugira novuga ku rukino rugira gatandatu atarukino nabwo iratsindwa mu nkino uvuga ngo basohoke baza gutsinda ibitsindo 13 bongera novuga ngo baza kuba batsindwa ibitsindo kuri bitatu waza kuraba equipe ya Atletico Madrid nayo nyene ya equipe novuga ngo nayo kuno munsi inyuma gutsinda novuga ngo muri rukino baheruka gukina bagikuba batsinda bigoranye ibitsindo bivuga 3 kuri 2 zingwe n'utwa Julian Alvarez ni equipe Real Madrid novuga ngo mu kibanza ca mbere n'amata 18 kuri 18 ukazana Atletico Madrid nayo novuga ngo mu kibanza novuga ngo 18 batasha kuri 9 uno munsi harakanwa uko bavuga ngo nico gihe cyo kuraba uwitwa Xabi Alonso eske wakina Real Oviedo wakina equipe ya FC Barcelona wakina mande ma equipe za Osasuna Pamplona Timugabo nico gihe cyo kuraba runo rukino vuga ko no munsi ese kuno munsi tugiye kuba twinjira kwita bivere ni giki tuza kuba twitega ku rukino rwo ku munsi w'ejo hagati bano bameza babiri ndavuga ngo uwitwa Xabi Alonso n'uwitwa Diego Simeone cyane duhere ku witwa Xabi Alonso vya bihe byari amaze imise akavuga ngo ndatsinda inkino zose ibitsindo ndabisinda biri kwa kinga kwa kimwe bibiri kubusa bingahe uno munsi utuye kuba turaba bwana Houston urukino rwo ku munsi w'ejo tugiye kuba turaba kwita bivere equipe itwa Real Madrid equipe ya Atletico Madrid kwitwa ndavuga kwitwa Afrique biraza kuba bimworohera neza ko ashaka kuza kubandanya muri rwa rugendo rw'iyo rwiza wo kuba yatsinda mu gihe twabonye n'uwitwa navuga ngo witwa Julian Alvarez yagikwekana bigaravuga ngo uno munsi nico gihe cyo guhagarika equipe yitwa nde Real Madrid Xabi Alonso uza kubona mu ishusho imeze gute aza kuba bimworohera ko ashaka gutsinda equipe ya Atletico Madrid ku munsi w'ejo ariko nabakinyi biwe batandukanye tuza kuba tuyishusho imeze gute mu biza kwekora bere mu kibuga ku munsi w'ejo cyane duhere kuri ugende wibanda neza kuri equipe yitwa Real Madrid kugeza ubu mu nkino zigera kuri 6 bamaze gukina bano bakinyi ba Xabi Alonso n'umugwi wa Real Madrid twemeza neza yuko umugwi wa Real Madrid ari umugwi mwiza cyane umeze neza kanatsinda ushobora no guhangana n'imigwi yose itandukanye kanatsinda nakomeye Real Madrid ishobora kuzikayitsinda ariko kandi muri gihiganwa nyene rya La Liga bamaze gukina inkino zigera kuri 6 Real Madrid bakazitsinda zose nta mugwi numwe turabona Real Madrid urahura naho novuga ati woza kuyiha challenge nk'umugwi ufishange ryo gutwara igikombe canke nk'umugwi uzi neza ati ni nka derby tuko turakina na Real Madrid bisabwa yuko uko twa turi kose tugerageza gutegura runo rukino rwa derby duhana na Real Madrid kugira ngo tuze kuyitsinda naho rero tuteze ku munsi w'ejo wa gatandatu nawo umugwi wundi n'umugwi wa Atletico Madrid uno mugwi wa Atletico Madrid usanzwe umenyerezwa n'uno Diego Simeone ni numugwi wamuka mu gisagara nyene ci Madrid hariya iyo bahuye bano bamenyeza bagira kuri babiri umumenyeza wa Atletico Madrid ndetse n'umumenyeza wa Real Madrid abari nka derby komeye cyane idasanzwe ku buryo wumva ati je mubanyi wanje bisaba ko ndamwereka ko je ndagahamba barahangana biteye n'ubwo ubundi nanje ndamwereke nimba hora abonera ba Levante akabonera ba Barcelona ndamwereke ko nanje meze neza iwanje atari urugo gwitaha novuga ati rero ni nago rukino benshi twiteze kuzora bati mbese bwa Komeza Real Madrid twayiha nibyo isanzwe ifise koko
canke ntiyari bwahuye n'umugwi ushobora kuza kuyereka yuko byose bishoboka canke ntiyari bwahuye n'umugwi ha challenge kandi kanatsinda unayitsinde kugira ibereka ati naho murashika mu Real Madrid match afise byinshi byo gukosora ariko kandi bivanye n'inkino zigiye kuri 6 tumaze kuba tunabona twevariwa yuko Real Madrid ari nziza cyane gusumba Atletico de Madrid ariko tugiye kuri tapi vere ukuntu bakiniza inkino zose zigera kuri zibiri uwashaka guhura uri Atletico de Madrid ugahorana na Real Madrid mu gihe wari mubi wa Atletico de Madrid ariko ugasanga birakoheye kutsinda Real Madrid yari nziza kubera yuko nasanze azino nkino Atletico de Madrid kugira itsinde Real Madrid bidasaba ngo Atletico de Madrid ngo kuba yari nziza muri yo sezo ahubwo nasanze ari ibintu bisaba kuba we wateguye neza na neza gusumba kandi Real Madrid nubwo buri mwiza gute muri yo sezo biragusaba yuko we ubwawe urukino rwa Atletico de Madrid kurutegura ku rwego rwo hejuru gusumba uko warusanzwe unategura izindi nkino zose ga nabonye Real Madrid bibasaba gutegura urukino rwa Atletico de Madrid gusumba uko botegura El Clasico je ibintu narabibonye kuko Atletico de Madrid nasanze ari urukino ruba rukomeye cyane gusuma nuko goba rukomeye nkuko bakorahora na FC Barcelona ya kino gindi ko mparura El Clasico ya bino bihe atari El Clasico y'imyaka iheze ya Sergio Ramos n'abadonere Messi na Cristiano Ronaldo uri kuranyuma rero nasiguye mu buryo bwo kwevariwa twisunze mu nkino bamaze igihe bariko barakina twevariwe tubona ko Real Madrid ari nziza gusumba Atletico ariko bidasha bisigura ngo nico gihe ca Real Madrid gutsinda Atletico nivyo ugageje kurana no mateka ni kenshi Atletico de Madrid gutsinda kwayo gutsinda uno mugwa Real Madrid abari kugabura abari kunganya bagatwara inota rimwe kurindi ariko ni kenshi tubona nubwo bishika Real Madrid bagatsinda Atletico bigoranye ariko Real Madrid ni usanga ifise insinzi nyinshi ziri imbere cyane gusumba ino Atletico de Madrid kuko ugiyegeje kuraba mu nsinzi Real Madrid bafise imbere no mugwa Atletico de Madrid barafise insinzi zigera ku 118 hariya mu gihe Atletico de Madrid bo bafise 63 bakaba bamaze kunganya inshuro 63 nyene urumva ni ibintu bigaragara ko Real Madrid iri imbere y'insinzi kuri Atletico de Madrid nubwo kenshi nubwo izo nsinzi zironka bigoranye cyane ku rugero rwo hejuru rero je ku bwanje Real Madrid twevariwe ukuntu bamaze igihe bariko barakira muri zinkino zigera kuri 6 ni nziza gusumba Atletico de Madrid kandi kanatsinda bafise nabo bakinyi bafise ubushobozi bwo kuza gusumba ubwo shoze bwo kuza gutsinda ino Atletico de Madrid ufise Vinicius Junior no munsi byamaze kugaragara ko akaritora karaza muri je ya Mbappe hari ukuntu bariko baranywana Mbappe nawe ni wa mukinyi mwiza ashobora kuza akagutsinda umwanya n'umwanya bafise Ardagire ngaho hagati mu kibuga nka numero 10 wa mukinyi amaze kumenya ati Mbappe yipanga uko bigasaba ko ntera umupira umeze uko umwana afise ubushobozi bwo gushobora gukontrola je bafise Jude Bellingham yagarutse yavuye no mu mvune wose ashobora kuza akabafasha imbere ya runo rukino bafise ba Dani Ceballos bose bakinyi beza bafise ba Aurelien Tchouameni ashobora kuza akabafasha Federico Valverde Franco Mastantuono Rodrigo Goez bose n'abakinyi mbona ko bafise ubwo bushobozi bwo kuza gutsinda no mugwa Atletico de Madrid mu gihe bateguye neza ubwo rukino kubera yuko ni kenshi tubona Real Madrid baza bakina biteze ubushobozi bwo ku giti cy'umukinyi umwe ariko Real Madrid iyo baje gukina baza ati wowe Mbappe turazi ukinuku bivanye nuko kunuku yina biyasaba ko je Vini nanje canke na nkoroku canke Mbappe ndazi ko Vini akinuku birasaba ko nanje nza gukina kuko urukino ruherutse twabonye Vini hari ukuntu ariko arikura muri situation mbi zo kumva ati hari ukuntu tumaze imisi twumva ko Mbappe ari we karakora cyane muri Real Madrid Vini yasubiye inyuma ariko atari uko Vini yasubiye inyuma nyene cocktail kuko Mbappe ni umukozi Mbappe uramusanga iburyo ukamusanga ibubamfu ukamusanga niwa mukinyi akora buryo bwose bushoboka kugira nk'ico gitsindo rero nabonye Vini iyo Mbappe bishitse akamusanga mu bubamfu Vini avayo akacongera kideplasa kugira ntaguma bobana na Mbappe afume we nyene ubwiwe yemera gufata risk akamubisa aje kurundi ruhande kugira bikunde ko kina yisanzuwe ni itsindo yasinze muri no ndwiheze yagitsinze ari nyuma novuga ngo ari kuri côté droit adasanzwe dakinako ivyo byose binyereka yuko abakinyi ba Real Madrid bamaze gutahura na barumva ati birasaba ko nakira Mbappe kinuku ndamwakire nyene muri rusangi atari kuvuga ati Mbappe wowe kurangura bimeze ko bisaba ko namwakira nimba Mbappe atamba mu gihe aje muri côté yande birasaba ko nanje ndahava kugira ngo twagukigwe turonke umwanya dukire twisanzuye nanje Vini manuki no hepfo kugira ngo dukine ibintu vyiza bitahuritse rero novuga ati muri rusangi attaque ya Real Madrid isa nimaze kwitora na Atletico de Madrid bafise attaque novuga ati ikabikora neza Julian Alvarez ahekwa gutsinda hat-trick mu rukino ruherutse bahura na Rayo Vallecano novuga ati mugwa rukino rudasanzwe cyane ariko kandi kanatsinze bafise ba Antonio Griezmann bafise ba Barrios yagiye bose n'abakinyi bashobora kuza bagafasha no mugwi novuga ati rero rukino tazo barusanzwe ariko kandi numva ko rukino ruzuba rugoye ku mpande zose zibiri amahirwe menshi je ndacaye harura muri kwa kunganya nyene biragoye cyane gose kuri no rukino kubera ko no rukino rumeze neza cyane gose hagati equipe zigera kuri zibiri uretse match za Champions League z'umwaka uheze navuga ngo equipe zigera kuri zibiri zose zatsindanye ndavuga Real Madrid bamanje batsinda match ale bibiri kuri kimwe muri kimwe cyabona n'igishiri cyanyuma
retour wiza kugaragara Atletico Madrid nayo ifatira Real Madrid basinda igisindo kimwe ko busa nuko je kubwanje kugeza akakanya novuga ko ni ekipe zibiri zihanganye bikomeye kubera ko nk'imbere y'izi match zibiri za Champions League z'umwaka uheze ari Real ari Atletico bari bamaze inkino zigera kuri 3 zikurikirana banganya turi wa match d'égalisation n'ibintu biba bikomeye kuri ekipe umwanya ni match zifise utuntu twishi tuza gukora ariko kandi tuza kuharurirwa mu bisata bitandukanye ubu igisata cya mbere kiraza kuva kubamenyereza ivyo bashobora gutanga mu kibuga n'uburyo bashobora gutanga impinduka ziri tactique ndavuga Diego ndavuga n'umugabo yitwa Xabi abamenyereza babiri ni bamwe mu bantu baza kuba bari shingiro ry'urukino guno munsi kubera ko par exemple nka match z'umwaka weze muri Champions League naho nyene byari bishingiye kuri bano bamenyereza karatsinda buri match za Real Madrid na Atletico ni match zamaze zishingiye ku byo bamenyereza baza gutanga mu kibuga buri munsi umwaka weze nabonye Carlo na Diego bose bakina urukino rwo gutinyana ukabona neza ngo Carlo Ancelotti ariko arakina mugabo agomba gukina manza kinisha amapasi kugira ngo amanze rabe inyubako za equipe yitwa Atletico Madrid hanyuma aze kugerageza gusatira azisunze canka akoresheje abakinyi nka babiri gusa yavuga Mbappe na Vinicius Junior nivyo byaramufashije muri match ya mbere baje gutsinda equipe ya Atletico Madrid ibisire bigira kuri bibiri byose kuri kimwe biramufasha nivyo birakunda umugabo yitwa Carlo Ancelotti atwara intsinzi bavanga ku bitsindo by'umugabo yitwa Diaz Ibrahimo n'umugabo yitwa Rodrigo Goes bari bavuga ngo Rodrigo yaritsinze kare cyane gose ku munota wa kane w'urukino Ibrahimo Diaz aza gutsinda igitsindo ku munota wa 50 na kandi gutyo match retour nanyeneza kugaragara mu bwo bwoba nyene mbona Carlo Ancelotti ariko aratinya equipe ya Atletico Madrid mbona Diego ariko aratinya equipe ya Real Madrid nubwo ukugukinira inyuma kwa Real Madrid kwaje kubaviramo ikosa rikomeye baje gukora biza gutuma equipe baronka mu gitsindo ku munota wa mbere gusa kubera ko Atletico ni ya equipe rimwe na rimwe canke se mu gutinya kwayo imanzi karaba match gitangura tumanze tumwatake rimwe canke kabiri counter attack zibiri zikurikirana bakazinyarutsa hanyuma babonye ko byanse bagaca bamanza bagasubira inyuma kuzibira kumwe Newcastle United bagomba kugira equipe ya FC Barcelona ibi rero byarabakundiye muri no match biza gutuma muri ya counter attack ya mbere nyine ku munota wa mbere w'urukino batsinda igitsindo ca mbere equipe ya Atletico Madrid hanyuma baragihagararako barakizibira na equipe itwara Madrid kuri kino ubona ko nta jeyinye yo kunyarutsa nta bintu byo gusatira bafise ubwoba mu byo bariko barakina biza gutuma equipe ya Madrid itsindwa igitsindo kimwe kubusa baje kuja muri za penalty ya Madrid birangira itkuyemo equipe ya Atletico Madrid cyane vuga ngo uwo mukino rero wo gutinya Atletico wakoze ko cyane Real Madrid muri zino nkino zigera kuri 3 banganije ndetse n'ino match batsinzwe muri match retour ya Champions League uretse ko na are byatswe kugenda uko nyene kubera ko na are nibaza yuko benshi banibuka nibitandukanye kanatsinda na Champions League batswe kuva muri penalty yatewe na Julian Alvarez yatewe agarara imwe navuga ko imwe nyerere hariye ubwo Ancelotti yatuma equipe y'wizana mu rukino rwa derby byatuma Diego yibereye mu kibuga ciwe canke se yamaze gusohoka atangura kumva icizere cyo kugaruka mu kibuga bikaza gutuma mugombora ibitsindo muri ya minota Real Madrid ubwo bakabaye bakunze kubigomboreramo novuga ko ikintu cyabaye canke se ikintu citezwe muri equipe ya Real Madrid turiteze ko umugabo yitwa Carlo Ancelotti nako Xabi Alonso akina urukino rwo gusatira equipe ya Atletico Madrid ahandi ho biraza kuvamo ikibazo gikomeye gishobora gutuma equipe ya Madrid itsindwa na equipe ya Atletico Madrid na cyane cyane ko equipe ya Atletico Madrid nayo ifise akantu ko mu mutima ko kugomba kwihora novuga ngo equipe ya Real Madrid n'ibintu bagenda barabakura bitandukanye n'izi nkino za Champions League baguma bakuramo aka kantu ka hafi ka Champions League y'umwaka uheze ni kamwe mu buntu bukomeye bushobora gutuma equipe ya Madrid ihangana bikomeye na Atletico Madrid ikigira kabiri Atletico babizi neza ngo Real Madrid ni yadutsinda iyi match baratwica baza kuba badusumbije amanota hafi 21 ko nako hafi 12 kubera ko kano kanya babarusha amanota agera ku 9 ubwo bategezwa kugwana muri Atletico ninjiye mu nyubako za equipe kugira ngo se n'ubirangiza Atletico Madrid mu nyubako zabo navuga ko muri kano kanya bagiye gukina badafite abakinyi batandukanye harimo nk'umugabo yitwa Jose Mario Jimenez mukinya kina muri defense centrale ari kumwe na Clement Langley cyangwa se n'umugabo yitwa Normal twabona equipe nziza kandi se n'umugabo bakunze gufasha equipe ya Atletico Madrid kubabuze muri Norkino ni ikintu gikomeye cyane gose ku ruhande rwa Atletico Madrid Atletico baza kuba badafise navuga ngo mukinyi yitwa
Armada w'umunya Argentine nibaza ko benshi bamwibuka muri match equipe ya Argentine baruka gukina hajya n'igihugu ca imatch baruka gukina Argentine bakinye n'igihugu ca batsinda ibisindo bigira kuri 3 byose ku busa ca Venezuela batsinda 3 ku busa yatanze na assist numwe mu bakinyi barose amanota menshi cyane kurusha abandi bose muri ino match ya equipe ya Argentine numwe mu bakinyi hagati mu kibuga yakaba yafashe equipe ya Atletico Madrid ariko kugiza umunsi naho za ko bafise equipe ya Atretico ifise ibibazo bitandukanye kubera ko n'abakinyi bafise mu kibuga urabona ngo ni babakinyi badashobora kugira gute guhagarara neza ngo bashobore gutanga umusaruro umeze neza cyane gose muri nkino zabo cyane ko banahomvye n'igisore cyahora kibakinira hariya ku ruhande rw'ibubamfu nibuka izina cy'igisore cyari gikomeye cyane gose caga kwafu kuntu akakanya basiga bakinisha hanko canke nde oya cyakina ku ruhande ibubamfu muri defense muri defense muri defense mwaka uheze ni Rodi ni irinde oya Samarodri ni Samarodri oya Samarodri ahubwo ndacibagiye izina gusa gatonya ntacu ndaza kugibuka ni mu kanya gatonya bujuri Mandava Rinido Mandava n'unyene rero kuba barahomvye Mandava akakanya bakaba bafise hanco ni mukinya abona ko ibintu akina kabisa bidasobanutse buri gihe ndetse n'umugabo witwa Carlos yari kubafasha muri kino kibanzo ubona ko aruka kanya redaptful n'umukinya ashobora kudakina mu rukino cyo baza ko n'ibindi mu bintu bishobora gukora ko umugabo witwa Diego Simeone Xabi Alonso mu gihe yoza gukina adatinya agakinisha abakinyi be hagati mu kibuga bagakina urukino rwiza mbona ngo ashobora kwicareka Jide Bellingham je kubwa je ntemeranya navyo agakina urukino rwo kudatinya no gusatira equipe ya Atletico Madrid hanyuma agatingira hagati na cyane Federico Valverde akamugarukana kuri nimero 6 canke se kuri 8 mugabo akamenya ngo Valverde za kufisa akazi gakomeye ku kudefanda tureke Vinicius Junior namba pe bakora akazi ndetse mugabo witwa Franco Mastantuono hanyuma kandi bikaza gutuma Vinicius Junior kweko na match returu batsinzwe na Atletico Madrid kimwe kubusa ikintu cya mbere Real Madrid yazize nukubura Vinicius Junior mu rukino yabaye umukinyi mubi muri match kanatsinda mu bakinyi novuga ngo barose amanota mabi muri rukino rero je novuga ngo Vina kaza ari mwiza Mbappe kaza ari mwiza Xabi Alonso agakinisha urukino novuga ngo go kwataka equipe ya Atletico Madrid ubushobozi bwarasa n'ubwagabanutse gutuma mbadapt furu cyane kubona ngo Real Madrid bashaka gutsinda match ya Atletico Madrid cyane bafite amahigo menshi yo kubikora je kubganje novuga ko Real Madrid bari hejuru ya Atletico ndetse bafite amahigo yo gutsinda equipe ya Atletico Madrid nuko bimeze yuso ngende tubwira muri rusangi uza kubona match za kwinarangira gute hagati ya Atletico Madrid nino equipe yitwa Real Madrid nabonye abantu korandika ubutumwa bavuga bamwe bavuga ati nakaratsinda ndaratsinda uno munsi byose twabidondagwe turavuga be nabiriya amahigo aza kuba twengera nde kwitwa Xabi Alonso cyangwa kwa Diego Simeone ko twumva abakinyi bagarutse kwa equipe ya Madrid bafite amasuro bafite abatagire bameze neza aba Vinicius Junior abo bakina Mbappe rote bafite defense no vuga imeze neza waje muri equipe ya Atletico Madrid bari bamaze iminsi batameze neza mugabo witwa ndavuga General Valles nawe yaje akora akazi nuvuga adasanzwe yagarutse yava mu mvune uno munsi ze equipe kwezi ibiri Atletico Madrid niki Real Madrid amahirwe aza kubona yatwengera nde kubwawe kugeza muri kano kanya byose tubiteranje byose amahirwe aza gutengera kuri inde urwo rukino genda rubona yuko rufise amahirwe menshi yo kunganya gusumba uko novuga ngo Real Madrid bafise amahirwe yo gutsinda canke ngo Atletico Madrid bafise amahirwe yo gutsinda kanatsinda Atletico Madrid zo biri muhira Iwanda Metropolitano nizo bikakira no mu Real Madrid kandi kigeretswe ko ino Atletico Madrid numwe mu gukunze kubangamira canke kunze gukina byose bishobora kugira ngo itaza guseserezwa no mu Real Madrid ego nubwo kenshi bishika Real Madrid kaba ari itahukana insinzi imbere ya Atletico Madrid ariko ni kenshi Atletico Madrid iri muhire kunze kuba inihagararako ariko kanatsinda ubona ko Atletico Madrid hari kunitegura urukino rwa Real Madrid gusumba uko rutegura La Liga yose muri rusange Jero no rukino ndarubona ko bazonganya ariko atari ubusa ku bundi bashaka kunganya bibiri ku bindi canke kimwe ku kindi ariko kandi rukino ruzogaragaramwo penalty ku ruhande rwa Real Madrid kuko ndaza Atletico Madrid babakinyi bakina bapanika ni Diego Simeone akubwira ati kora ibishoka byose Mbappe nagucemo ntibigende gute ivyo bikanyereka rero yuko ariyo avantage ya Real Madrid kuzoronka penalty amahirwe atazoza ashobora gutawengera kuri equipe nuvuga ya Real Madrid nuko nuvuga rukino nuvuga ngo kuzohuza ama equipe uko arabiri equipe Real Madrid na equipe ya Atletico Madrid uzoba ku munsi w'ejo wa gatandatu igice isaha nuvuga ngo 10:15 cyo tubasaba nukuzogaruka kudushaka kuba tunababwira ku munsi wa mbere ibizoba vyahabaye canke ama equipe ngezo reka ratsindana ariko muri rusange kandi na equipe FC Barcelona nayo izokina na equipe yitwa Real Sociedad ni ku munsi w'imanga 10:30 Patrick ego tubipfuriza amahirwe adasanzwe kandi ntirazira ko bazonabikora kubera ko Barcelona gukina na Sociedad kabisa ntagwangana gukomeye kubiri mu nuko akanya katugoye mugabo
baza kugarukira ngo kuvuga ko ariko je ndahamagwe Barcelona gusinda none tugenda turarabira hamwe n'andi ma championnat wanashaka novuga nkaragenda kuba nko muri Premier League baza kuba hari equipe ya Brentford izokina ku munsi w'ejo na equipe ya Manchester United sa 7:30 mu ndabire namwe basore bo ndabire muri Bundesliga nawe ndabire mu Butaliyano Houston amatazano kwa tunafasha na CAF Champions League burya za Igre na za Frankfurt Sanz baziko mu Burundi no muri Premier League baza kuba bagarutse hariya muri championnat yabo Brentford na Manchester United sa 7:30 mu equipe ya Leeds United zokina equipe ya Bournemouth sa 10 kandi kundi ruhande Manchester City na Burnley sa 10 nyene Crystal Palace na equipe ya Liverpool bazo bari ku munsi novao wejo gisa 10 Chelsea Blues na Brighton sa 10 nyene mu equipe ya Nottingham Forest zokina na equipe ya Sunderland mu kandi Tottenham Hotspur na Wolverhampton Wanderers bazokina igicisa 3 Aston Villa nino equipe yitwa Fulham sa 9 yuzuye ku munsi w'Imana Newcastle na Arsenal sa 11 mu equipe ya Everton izokina na equipe ya West Ham kugeza muri kano kanya ni muri champion novuga ya Premier League bazobageze ku munsi wa gatandatu Serie A kundwi yabo ya gatanu azo bari ku munsi wejo igihe cy'isaha 9 z'umugoroba umugwa ko muzo kurakira umugwa wa Promenance ha mu mugwa wa Juventus zo kurakira umugwa wa Atalanta zo gukora isaha 12 z'umugoroba umugwa wa Cagliari zo kurakira umugwa wa Inter de Milan isaha 2:45 mu gihe umugwa wa Sassuolo zo kurakira azo ku munsi w'Imana umugwa wa Sassuolo kurakira umugwa wa Udinese isaha 6 z'umuhingamo umugwa wa Pisa zo kurakira umugwa wa Fiorentina